Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya w'amakuru wagenewe hano kuri televiziyo Isanganiro. Turahera ku ngingo nkuru ziyagize. Hatangujwe umugambi wo gushigikira ibimenyesha makuru mu Burundi, n'umugambi w'ubuserukizi bw'Ubufaransa hano mu Burundi uzotwara amafaranga yaba miliyaridi 2 mu mafaranga y'amarundi. Ibarabara riva hagati mu gisagara ca Bujumbura rija kumutakura mu gice ca Sodeko risa niritagihita. Abarikoresha basaba ko ryokorwa, navyo nyene murabikurikira muri aya makuru. Mukanya tuja mw'idonido ryayo. Ikaze ni gwanyu mw'idonido ryano makuru. Duhera mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Amafaranga yababa miliyaridi 2 mu mafaranga y'amarundi ni ubuserukizi bw'Ubufaransa bugiye gufasha umugambi wabwo wo gushigikira igisata c'abamenyesha makuru. Bivugwa n'ubuserukira ico gihugu mu Burundi igihe hatanguzwa kuri uyu wa gatanu uyo mugambi. Laurent Rugero, umwe mu barongoye ibimenyesha makuru mu Burundi, arashimishwa n'iyo mfashanyo kubwiwe ije gusahiriza abakorera muri ico gisata. Inkuru tubaza Nicole Ninindahazwe. Kurabira hamwe intambamyi zituma igisata co gutumatumanako amakuru kidatera imbere bikwiye ni bimwe mu vyahuje abaserukira ibisata bitandukanye vyegwa n'ico kibazo mu birori vyo kuri uyu wa gatanu vyo gutanguza umugambi w'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi ugizwe n'amafaranga yababa miliyaridi 2 y'amarundi. Hugues Nkengurutse ajeje kumenyesha amakuru muri ubwo buserukizi amenyesha ko uwo mugambi uzofasha mu mice 3. Uwo mugambi rero ahanini ukaba uri mu mice 3, gukorana n'amakaminuza kugira ivyo bigisha mu mwuga wo kumenyesha amakuru bibe bijanye n'igihe, bijanye n'ivyo abene gihugu bakeneye, kandi abanyeshure basohoke muri makaminuza bafise ubumenyi bukwiye kugira bakorere ibinyamakuru. Hama ica kabiri nuko tuzokorana n'ibinyamakuru ikintu n'undi muce ugaruka gukorana na leta, abasanzwe bavugira inzego zitandukanye za leta. Laurent Rugero, umwe mu barongoye ibimenyesha makuru mu Burundi, arashimishwa n'uwo mugambi PAPROM ugiye gusahiriza abakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Iyi projet PAPROM turyoherewe cane kubona yuko hari abantu biyumviye bati umugambi ungana gutya uza kunganira abari ku kivi. Naho biruko abona ko abarongoye ibimenyesha makuru bakwiye gukora bataziga imfashanyo iva hanze. Narutse muri no mwuga mbona ibimenyesha makuru vyose bibaho kubera ko vyafashijwe swat na leta y'u Burundi, nk'ibimenyesha makuru au niveau vya leta canke amareta yo hanze. Ntiturigera twebwe twiyumvira tuti mbega twogira business plan gute. Ivyo bibazo rero iyo utavyibaza ujuguma nyene uteza amaboko guca usanga uracari hahandi. Ujejwe kumenyesha amakuru mu serukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi yongera akamenyesha ko umugambi watanguranye n'umwaka wa 2022 uzokoreshwa mu mezi ari hagati ya 18 na 18. Tubandanye nano makuru mu gisata c'intwaro ibereye, aho abanyagihugu bo muri komine Nyabiraba ni mu ntara ya Bujumbura barajwishinga n'isoko ya kijambere imaze imyaka irenga 5 itarahera kubakwa, hamwe n'inyifato ya mustanteri w'iyo komine yagirizwa gusesagura amatunga rusangi. Mu nama buramatari w'iyo ntara yagiranye n'abanyagihugu bo muri iyo komine ya Nyabiraba hari kuri uyu wa gatatu, uyo mustanteri arahakena ivyo yagirizwa, agasigura nyabuna ko iyo soko yacerejwe n'uwatsindiye kuyubaka. N'inkuru tubaza Elinibele Nibigira. Abo banyagihugu b'Inyabiraba baragaruka hanini ku isoko ya Nyabiraba hamwe n'inyubako y'ishure y'imyuga biguma bitorezwa amafaranga mu mihana no ku mashure, kandi ku bw'abo banyagihugu zitavaho ziri. Jean Baptiste Nimubona ati sinumva ukuntu natojwe amafaranga y'ikibanza ku isoko itarahera, ariko gusaba ko yasubizwa hariko n'indishi. Jewe rero ndi mu bantu barishe muri ibyo bibanza ngira twavuga vya nyuma v'650. Nsaba utwo duhera twiwanje ndetse hariko n'indishi y'akababaro.
Ikindi gitangaza abanyagihugu ni itangwa ry'amatongo ya leta bavuga ko bikorwa na mustanteri wa komine Nyabiraba Donatien Nzambimana yibaza ububasha mustanteri wa Nyabiraba afise aho bugarukira. Turatangazwa n'ukuntu nyakubahwa mustanteri ubwiwe ashobora kwiha ububasha bwo gutanga itongo rya leta agashobora kurigabira umuntu ngo ndakugabiye ni wubake. Bigashika umuntu akibaza mbega ni nyakubahwa umukuru w'igihugu canke umushikiranganje canke ubuserukizi bw'intwaro mu ntara yacu nziza ya Bujumbura bushobora kuba bwaramuhaye ubwo bubasha. Ferdinand Simbananiye aramutswa komine ya Nyabiraba abona ko abo banyagihugu bamubeshera kubijanye n'isoko avuga ko ari yatsindiye iryo soko atashoboye guheza ico gikorwa ari nako kugiha uwundi ahabwa ikiringo c'amezi 3. Twararonse uwundi ashobora kwakira isoko kandi kuva ku munsi wa mbere uwo muntu yaratanguye yashitse kuri chantier n'ubu ari ku kivi. Tukizera ko mu minsi mike azaba yahejeje ibikorwa kuko afite ikiringo cy'amezi 3. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva asaba mustanteri gukorera mu muco. Kimwe gusa reka dusabe mustanteri ibikorwa byose akora abishire ku mugaragaro. Conseil communal ni yicare ikorane niyo mwitoreye abene gihugu. Ivyo bizotuma mwene gihugu atanze akanoti kiwe agira icizero yuko ako kanoti kanje gukora ico kagenewe. Ibindi bibazo bigaruka cyane ahinyabiraba ni imanza z'amatongo zidindira abenshi imbere bakemeza ko bituye umushikiranganje w'ubutungane. Tubandanye nano makuru urugero rw'indwi kwijana rw'abakenyezi baserukiwe ku nzego zo ku mitumba mu gihugu cyose ngo ruracyari ruto mu gihe hari bo benshi bakenera gutunganirizwa ku mitumba. Vyashikirijwe mu nama yatunganijwe n'ikigo cishinze gukinga amatati Senape kuri uyu wa gatanu. Bamwe mu bitavye iyo nama babona ko hakenewe kwitegeko rigenga amatora ryo hinyanyugwa kugira umukenyezi aserukirwe bikwiye ku nzego zo ku mitumba. N'inkuru tubaza Armel Mutore. Abakenyezi ngo baracari bake cyane mu nzego ziserukira abandi ku mitumba aho bagera ku ndwi kwijana gusa mu gihugu cyose. Bishikirizwa na Serge Ntakirutimana ajejwe gutunganya imigambi mu kigo cishinze guhuza no kugwanya amatati Senape. Hariya ku mitumba murajya manama mpanuzwa jambo yo ku mitumba abakenyezi ni bake cyane gose. No kuvuga ku rwego rw'igihugu cyose murajya ama conseil communal harimo abakenyezi indwi kwijana gusa no kuvuga 7%. Murumva ko bakiri bake cyane kandi twasanze mu bibazo biba ku mitumba ahanini usanga bariko bumvikanisha abantu umugore n'umugabo cyangwa abantu bo mu kibano ugasanga ivyo bikorwa byabo abakenyezi birabaraba cyane gose. Havyarimana Space Caritas ari mu mugwi ujejwe gutatura amatati mu ntara ya Kirundo agasaba abakenyezi bo mu nzego zo hejuru gushigikira abagenzi babo bo ku nzego zo hasi ngo ivyo tuma abakenyezi bizerana bagaserukirwa ku nzego zose. Ikindi kiduhanze ni inyifato tugira twararonse amahirwe yo kurongora abandi atuma abakenyezi bene wacu badashubira kutwizigira. Inyene tubakira, inyene tubatunganiriza, inyene tubavugira. Nivyo twokiraba, inyene twohindura ingendo. Umukenyezi agize amahirwe yo gutorwa nk'umushinga amateka cyangwa umukenyezi amateka ntacagira ngo bayi hariya anya sinzosubira kwishaka. Menedor Nibaruta icegera c'umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi wasaba ihinyanyugwa ry'amategeko agenga amatora ngo ivyo tuma umukenyezi aserukirwa gusumba. Cyane nuko kuba itegeko rigenga amatora yo ku mitumba abakenyezi barabayisansibilize baravyumva kandi bariyandikisha mugabo hageze gutorwa ukabona yuko habaye izindi mpinyanyo kubera atategeko rihari. Nukuvuga ryo tegeko ryo hawa usanga ibintu bitonze neza. Uno munsi mu nama nshinga amateka turafise ibice birenga 30 kubera
rijya tegeko rihari rivuga yuko n'ibiruri buri bice 30% vyobamwe hamaze kuba itegeko rero mwumva yuko bica bigenda neza ngo abakenyezi batoye abagabo ngo abagabo bagatora abakenyezi ngo nta ntambamye birimwo ngo n'uburenganzira bw'umwe wese kubw'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga. Jewe ndafise uburenganzira bwo gutora urya cyane gutora uriya abakenyezi bahisemo gutora abagabo nta ngorane zirimo abakenyezi bahisemo gutora abagore nta kibazo kirimo nompuri le problème se trouve à quel niveau nico gituma nibaza yuko nibashima ko abagore batora abagore c'est libre nta na hamwe hari limitation nibabije ko rero babikore hama natwe burya abagore bose barose twese tuba turose. Jean Paul Kirimutumye nawe nyene yari yitavye iyo nama agasaba ari abakenyezi kurondera kugira ijambo kuva ku mitumba aho bavuka ngo ntibishimire gusa ivyo gushigwa ku ntonde zugaye. Abadamu bariko baravuga ivyo muvuga ntimurira busema mugabo iyo muriko muravuga ngo abashinga amateka twatoye bakenguza amateka twatoye erega hariho akantu ko ndareka ndakabibutse mu matora kugira ngo utoguwe umushinga amateka bajana liste bloquée nukuvuga ko ingene umuntu ajya kuri liste bloquée alungitswe n'umugambwe ce n'est pas nécessairement amatora nukuvuga ko atogwa au niveau national mugabo au niveau de la base ata amatora yabaye bamushira kuri liste ugomba gukorera iki kandi atatowe. Ukugira umukenyezi ngo ashobore gutogwa no guserukirwa bikwiye barakeneye gushigikirwa n'abashinga ntahe ngo kuko yateye imbere igihugu n'imiryango navyo nyene bitera imbere. Ukuduza agahembo kabanywanyi bishira hamwe ritekanya kazoza inesese numwe mu migambi ine iryo shira hamwe rigiye kwihutira nkuko umuyobozi mukuru waryo abimenyesha. Generale Emmanuel Miburo arahakana amakuru havugwa ko abakozi b'iryo shira hamwe bahembwa amafaranga kurusha abanywanyi basanzwe baziganya. Tumukurikire. Imigambi mikuru dufise mu byo mu Gifaransa bita perspective d'avenir impabada bishira mu migwi ine. Umugambi wa mbere no kwinjiza abanywanyi. Umugambi wa kabiri byarabonetse hano twari dusanzwe tubibona kandi wa mugwi w'abahinga uri kuriga kungene ibyo gukingira no gutekaniza kazoza abakozi byotunganywa neza warerekanye yuko ibintu byo kwegeranya amakotization muri INSS bidahagaze neza. Ica gatatu nashaka kuvuga INSS iremerewe kuvyaza amahera ayandi. Ayo mahera bakotiza tukayababikira kugira tuze tubahe uduhembo twabo canke tubavuza. INSS iremerewe yuko iyakoresha kugira ivyara yandi. Nibyo twita ama investissement. Aho naho niho handi tuzoshira inguvu turiko turashira inguvu. Ego icanyuma no kuduza agahembo kabanywanyi niho wundi mugambi uhari kandi ahanya tukaba tunarimye cyane kuko nta n'ibindi byigwa tuzongera gukora sinovuga ko ari n'inguvu nyinshi kuko bifatiye kuri bimwe yangingo y'umukuru w'igihugu hariho umugwi wavyize ibice tuzokora tuzoshira mu ngiro ivyizwe hanyuma agahembo kabanywanyi nako gace kagenda neza gace gatera imbere. Ico kintu kirakunda kuvugwa ariko sico na gatoya n'abantu baza baravuga batabanje kuraba ico no hava mvuga nk'akarero kandi ivyo nibaza ko uworondera wese aze atubaze twobimwereka. Ego nk'ubu twasanze aho leta ivuze ati reka tugire akigoro ko kuduza agashara k'abakozi ibi bariko baragira bya politique salariale vyatumye n'abakozi ba leta kumwe n'abarimu canke n'abandi bakozi basanzwe twahora tuzi bahembwa makeya baca bahembwa hejuru y'abakozi ba INSS. Ico nibaza ko ari ibiharuro n'uwoza yo biraba. Icigwa carerekanye ati hariho mbere n'abakozi ba INSS bagiye batwaye batishuye uduhera bari bagurije
tugera ku miliyoni 379. Ico rero ndakivuze konya muravye ku mahera turiha ayo naho yoba arimwo murabona namwe ko atari byo byotuma agahembo kaduga ariko abantu bamwe bayifata ukonya kandi ibyo naho mwoza kuraba iyo mishahara amahera bahembwa nayo dukoresha mu kuriha amapension ego naho wovuga ati reka navuze ko dusanzwe turi munsi y'abandi reka twongere tunagabanureho nta na kimwe byofasha kuko amahera dukoresha mu guhemba amapension ni menshi imiliyaridi 40 ku mwaka. Turangirize hano makuru mu gisata cyo kwiyunguruza aho ibarabara rya Mutakura mu gice cya Sodeko ngo ryarononekaye cyane rikaba rimeze nk'iritagihita. Abarikoresha baganiriye na bagenzi bacu bavuze ko bibasaba kuzunguruka kujya Mutakura bajya kujya Kanyoni nako bajya kujya Mutakura bagasaba ko byokogwa. Ni nkuru tubaza Audrey Akimana yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Iryo barabara rigizwe n'ibinogo intambwe ku yindi kuva ku isoko ya Kotebu gushika hitwa kwa komine ukubisukanya kumiduga n'ibindi vyuma vyunguruza abantu n'ibintu ni ngorane. Bamwe mu bakoresha iryo barabara bababazwa n'ivyuma vyabo vyononekara. Ndorane nyinshi tuva muri ville tuzaranye mire barabara rya Mutakura ducaje hariya kure ya Kanyoni ukuvuga bisaba ko essence nimba ari abantu tuzana bisaba ko tubongira kwibeye tukabazimba tugiye mu Carama biratugora rero tukiricamo aho kuri Hope tukabatwara muri ville kuko urugendo rutubera kure kandi imodoka zacu zarononekaye twanga gukoresha suspension twanga gukoresha amapine yaraheze n'amasanganya arashobora kuhabera kubera ashobora gukatira ikibazo ikinogo ugasanga ubundi nawe yakwitayemo kubera umuntu wese arondera haca hameze neza. Ikindi naco n'ivyuma byacu birahamererwa nabi kubera ngahanyu haciye 2-3 usanga cyuma cyari cyugaye neza usanga cyaregeye. Hambavu y'ivyuma vyononekara abunguruza abantu ngo babana nabi nabiyunguruza kubw'iryo barabara rigendeka nabi. Urabona duhereye kuri Kotebu ryaraheze gushika urenze mu Kinama hariya za Carama hose rero ingorane duhora nazo uratwara ivyo icuma ari kuranyonga kagenda kirajegera cyangwe ugasanga muri ko murashwana n'umukiriya kubera ukuntu buri kugenda uca mu binogo ariko kumvo ziba zitatuvuye basaba ko iryo barabara ryokogwa. Nino kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye dushimire mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatosora ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.